jewe ndi umuntu yahoze ari umugwizatunga yitwa Muhwanya Jeremy avuka muri iyi ntara nyene ya Bururi. Jewe rero naragize ikibazo turi kumwe n'umudamu wiwanje tugiye kwivuza hanze, dukoresha uburyo bukomeye. Tumaze kugaruka twajanye n'abana batatu kuko ntibari bazi ko tuzogaruka, tuca twikora ku nzu iri muri quartier industriel, turayigurisha miliyoni amajana 2 kugira ngo dushobore kuriha uburyo twakoresheje. Tuyigurisha n'umuntu yari afise intumbero yo kutwiba. Amaze gupfungwa ayo mayinga 2 aremera kudusubiza iyo titre yishira hamwe Mugisha. Iryo shira hamwe Mugisha ni ry'abana biwanje. Maze gukikwa n'amagara naciye ndabaha ibikorwa barakora. Mugabo kugeza n'ubu nije nkibaserukira kuko bamwe ntibari nino. None banyakubahwa, mfise ikibazo cyo mu butungana. Nimba hari uwo mu butungana ari ngaha kuko nagize amagara make navuye Bujumbura ntevye, baragiye kuburana muri sentare yo mu Ngagara muri nefu. Uyo muntu tutaranabura ndacenguruza urubanza arutwara kwa procureur general hariya muri sentare isubiramwe imanza hariya iwabo n'abantu. Aho tukaguma twitaba imbere y'userukira procureur general arasinya barashirako nikashi ari kudusubiza iyo titre itariki 7 z'ukwindwi 2023. Itariki 11 niho batwumviriza aranyandikira ko agiye kudusubiza iyo titre akaya procureur general itariki 11 z'ukwezi kw'indwi 2023. Kugeza no munsi banyakubahwa ejo hahise nari mfise rendez-vous y'umushikiranganje mugongera ngo yaciye agira ibibazo umushikiranganje w'ubutungane. Jewe ndiko ndasaba ngarukigwe nk'umuntu yakoreye igihugu. Jewe mfise imyaka 70 sindigera niba sindigera mfungwa. Nkasaba rero banyakubahwa narandikiye nyene cyubahira umukuru w'igihugu itariki 10 z'ukwezi k'umunani 2024 ndashira kugo rupapuro yiyandikiye imbere y'icariho ca procureur general. Ndashira ko isheke yampaye sans provision yo mu 2016 ibanki yaranditse ravuga ko iyo banki iyo kone yugawe. Ndabifise ngaha. Ndashira ko amasezerano ingene yo muntu yafashe ahari miliyoni amajana 2 agakoresha yindi dokima y'imiliyoni 85. Ndashira ko niyindi yitunganirije wenyene ya 85 ndabirungikira umukuru w'igihugu. Ndashirako n'amasezerano kwa noteri yanira ubuguzi ndabishirako. Ndashirako isheke zibiri yambariye ngo nabaragiye gufata muri BHB. Iyo banki yaranditse ibwira procureur kwizo sheke uyu muntu ari we yazifatiye ko atasheke jewe nigeze nza gufata. None ko nagiriwe Imana mukashikino umushikire kanje ari kunyakire jo haheze ariko ngira ngo yarafatiriwe. Ndasabye uyo muntu niba turi mu gihugu kirimo ubutungane gifise amategeko, iyo sheke n'ubu nginda cyayizerera na originale yanguriye nginda cyayizerera na kuva itariki 5 z'ukwezi kw'icenda mu 2021 nirirwa ndurira ama escalier bagenda barakwega. Ndasabye nimba hariho umuvugizi w'umushikiranganje cyangwa umuvugizi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu bantabare bankomoreze iyo nzu y'umuryango. Naragurishije sinagurisha kandi uko nabibona twaraburanye itariki 25 z'uku kwezi. Uko nabibona ndabona ko bazomweza ibi byose nkabitanga ariko bakabica inyuma. Ndasabye banyakubahwa narakoreye igihugu narabaye mugwiza tunga narareze abantu narareze imvuvye narareze abapfakazi sindiko ndabesha niko ndabikora. Bankomoreze iyo titre y'umuryango. None ubwo butungane nyene cyubahira umukuru w'igihugu yirirwa arasemera ati buragwaye baca inyuma y'ukuri bakubona
bakabona umuntu nkanje ngenda ndishimikiza intuze mfashwa n'igihugu ngo nuko ari amajewe sinzotanga amahera atari mukuri ngo akirirwa barajya amahera y'uyo muntu yitwa Uwitonze Pasikari baramufatanye itonga. Ndabasabye nk'uko numvise hari habo mwarindirije jewe mushobora kundindiriza umuvugizi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu canke mukandindiriza umuvugizi w'umushikiranganje w'ubutungane ndemera barampu duharagira za kugenda ndafise hoteli ngaho ndagenda barampu duharagira turye ndindire bagende bankemura ico kibazo Imana ibahezagire. Abaregera abahanuzi turi kumwe akora mu byo mukuru w'igihugu ngo tumenye idonido ubwo rubanza rwiwe idonido ku mazina umwidondoro gutyo tugene turondere aho vyoba byarahagarariye kugira ngo dushobore kumutunganiza. Ico tumwemereye nuko tugiye kubikurikirana kandi tugenda dufashe n'uburyo nimero yiwe kugira ngo bibaye ngombwa yuko tumukenera kugira ngo aduhe umuco ukwiye dushobore kumuronka. Ni kibazo rero kitotorerwa umuti ahanyene kuko bisaba yuko tuja natwe gutohoza uko vyifashe.